musavyi wawe ko maze kwica intambwe n'idubu uwo mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri vyo. Your servant has struck down both lions and bears, and these uncircumcised Philistines shall be like one of them. Kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. For he has defiled the armies of the living God. Dawidi atako aravuga ati Uhoraho yagiye andokora mu nzara z'intambwe no mu zidubu. And David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear arandokora no mu maboko y'uwo mufilisitiya. We deliver me from the hand of these Philistines. Nuko Sawuli abarira Dawidi ati nuko genda. And Saul said to David, go, Uhoraho abane nawe. And the Lord be with you. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro yiwe. Then Saul clothed David with his armor. Amwambika n'inkofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiro w'ivyuma. He put a helmet of bronze on his head and clothed him with a coat of mail. Dawidi araheza ahagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro. And David strapped his sword over his armor. Agerageza gutambuka ngo arabe kuko atabimenyereye. And he tried in vain to go, for he had not tested them. Maze abarira Sawuli ati ibi sinshobora kubijana kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi aravyiyambura. Then David said to Saul, I cannot go with these, for I have not tested them. So David put them off. Araheza ahitana inkoni yiwe, ashitse ku kagezi, atoramwo amabuye y'imburungu 5, ayarokeza mw'isaho yiwe y'ubwungere, kandi yari afise umugozi mu ntoke wo guteresha ibuye, nuko aja guhura na wa mufilisitiya. Then he took off his staff in his hand and chose 5 smooth stones from the brook and put them in his shepherd's pouch. His sling was in his hand, and he approached the Philistine. Mana ishimwe cyane. Praise God. Cari gisomwa kirekire. This was quite a long scripture. Ariko nizera neza ko mwese muzi inkuru iriko iravugwa hano. But I believe all of you, God has a clue of what the story is all about. Iyo bavuze Dawidi muhita mwumva amateka yiwe hano murayazi cyane. When we speak of David, everyone knows the history of David. Niyo tuvuze Goliath naho nyene duhita twumva ko ari uruntu runini rw'urujeya. And if we talk about Goliath, everyone understands that Goliath was a giant. Last time twariko turarabira hamwe ibihome dukwiye gusenyura mu buzima bwacu. The last Sunday we were talking about the walls we should break through in our life. Kubera yuko ego turakijijwe ariko twisanga mu kibanza tutanezererewe Kristo. Because yes, it's true we are saved, but in many cases we find ourselves in a place where we don't rejoice in Christ. Tukaba mu rushengero ariko tukumva umenga uburyohe bwa Kristo ntiburiko burabira muri twebwe. We are in the church, living in the church life, but we don't come to enjoy or have this boiling joy in us. Rimwe na rimwe abari mu vy'isi bakaturusha kunezererwa. And sometimes those worldly people rejoice more than we do. Rimwe na rimwe rero twasanze ari inzitizi usanga ziri mu buzima bwacu ziza zikatwambura uyo munezero tusanga muri Kristo. And we found out that there are some walls in our lives that come to rob us of this joy in the Lord. Ino munsi turaja gufata umwanya wo gusengera hamwe. Today we take enough time to pray together. Dusengere abamama nubwo mbona umenga si benshi bari hano. To pray for women even though not many are here. Kubera ikibazo kimaze igihe icago bamaze iminsi bahura naco. Because of the chaos or incidents that they are facing nowadays. Hano mw'ishengero ryacu ni benshi bamaze guhura n'ibibazo vyo kwa avorta no gufusha. In our church we have a problem where women are miscarrying having some miscarriages. Si hano mw'ishengero gusa no hanze y'ishengero mu yandi mashengero muri community iki kintu kirahari.
It's not only the incident that is taking place in our church only, but it's something that is spreading around even in our community, even in other churches. Last time nariko ndayaga n'uwambereye umupare nawe nyene umugore we yahuye n'ikibazo nk'iki. Last time I was talking to the person that was my best man and had the same incident. Ndamubwira nti mudufashe gusenga kuko ibi bintu biteye ubwoba. And I told him that he should pray for us because this is very terrible situation in our church. Nawe acambwira ati biteye ubwoba cane kuko nanje ndazi n'uwundi ahubwo we yajaniranye n'umwana umumama n'umwana bose vye. And my best man told me that it's something spreading around, and I know of someone that has died while giving birth. Ico dushira imbere twebwe nk'ishengero no gukorera ino mitwaro Yesu Kristo. What we value as a church is to take these burdens to Christ. Twizeye Imana ikiza. We believe the God that can heal. Kandi iyo Mana yarasezeranye ngo muze mu nyambaze mu gihe c'amagogo. And the same God is the God that promised us that we should call upon him in days of trouble. Nanje ngo nzobakiza hanyuma mumpe icubahiro. And he shall heal us and we shall glorify him. Ukwizera nico kintu Imana ikeneye. Faith is something that God really needs of us. Ntabwo dusenga Imana ngo itwereke impamvu ibi bintu biriko biba. We don't pray to God to ask him to show us why these things are happening. Ntidusenga Imana ngo itwereke ati ni bande bariko ni biki biriko bitera bino bibazo. We don't even pray to God asking them who are causing these things to happen. Ahubwo dusenga Imana ngo Mana dukize. We pray to God asking him to heal us. Ntidushaka kumenya ikibazo ahubwo dushaka agakiza. We don't want to know the problem, but we need the healing. Dushaka gukira. We need to get healed. Mana ishimwe cyane. Praise God. Ukwizera rero ni ikintu nkenerwa dukeneye kugira mu Mana yacu. So faith is something essential we need to have in our God. Nivyo biganza Imana yashimye uko twakiriza agakiza. These are the arms that God wanted us to receive of his salvation. Twakiriza ukugororoka. That we receive with the same arms the righteousness from him. Kandi ukwizera niko twakiriza no gukira ingwara. And we receive our healing through the salvation. Iyo hatabaye ukwizera ntushobora gukizwa, ntushobora no kugororokera Imana, ntushobora no gukira ingwara. If there is no faith, then we cannot have healing, we cannot have righteousness, and you cannot really please God. Abaheburayo igice c'icumi na rimwe ku murongo wa gatandatu haravuga ngo utizera ntibishoboka yuko unezera Imana. Hebrews 11 from verse 6 it says, he that doesn't have faith cannot please God. Murumva kunezera Imana, ukunezereza Imana so kuyikorera ahubwo no kuyizera. So pleasing God is not merely to serve him, but it is to have faith in him. Ndagusaba rero kwizera Imana ishobora gukiza, Imana ishobora kwimura imisozi, kandi nitwasenga muri uko kwizera Imana yacu irahari itwumva kandi ishobora kudukiza. So I beseech you to have faith in him, in the one that can heal, in the one that can give us salvation. And if we pray through this, we have faith that he is able to heal us. Muraja kudufasha rero gusenga twese siko none. So you will help us pray through this incident that's taken place. Ndashaka tuje gusenga mu kwizera vy'ukuri imitima yacu tuyishize ku Mana kandi twizere yuko Imana iriko iratwumva. I want us to have faith when we pray so we can pray through this and we have hope that our God is listening or will be hearing to us. Amen. Amen. Bimwe rero mu bihome bikunda kuzibira ukwizera kwacu. So some of the walls that block our faith, bikunda kuzibira ico Imana yavuze ko gishika mu buzima bwacu. The walls that hinder us from what God ordained to happen to us. Turabibona muri ino nkuru ya Dawidi. We see the walls in this story of David. Icambere dusanga muri ino nkuru ni amahitamwo isi itwereka. The first thing we see in this story of David is the choices that the world shows to us.
ukuri kw'isi gutandukana n'ukuri kw'Imana. The reality of the world is quite different from the reality of God. Nico gituma iyo kenshi abantu bo mw'isi bariko baraba ubuzima bw'abakristo basanga binyurana cane bakanatwiyumvira ko tudakomeye neza. That's why the worldly people, when they look at the Christians, they see our life is quite different and they say that we are sometimes crazy. Kuko ivy'isi ibona sivyo twebwe abakristo tubona. Because what the world sees is quite different from what the Christians see. Ubuzima isi ishaka ko tubaho sibwo Kristo ashaka ko tubamwo. The life that the world wants us to live in is quite different from the life that Christ wants us to live. Hari igihe ntwara umuntu ukaza wumva ndiko ndivugiriza gospel ukaja wumva arambagije ngo uri umu born again. Sometimes when I'm driving around with my Uber and then I'm getting a client and then I'm playing my gospel music, sometimes they ask me, are you a born again Christian? Ukamenga biramutangaje kumva umuntu asa na jewe kumbure w'umujene ashobora kubahuka kuvuza indirimbo z'Imana. As if it is something very weird for a young man like me to be born again or to play gospel musics. Nategerezwa kuba ndiko ndavuza za zindi zose amapiano n'ibindi. I was supposed to be playing a piano in my car. Nanje nkavuga nti cane gose ndakijijwe. And then I respond to the person that I'm really born again. Hanyuma uyu muntu akaca yicara atekanye cane anatabuja ntava acumuza umukozi w'Imana. And this passenger will sit in a car very calmly so he doesn't make sure that I'm stumbling or I'm tested by this client. Ivy'isi twereka bitandukanye n'ivy'Imana itwereka. So what the world shows us is different from what God shows us. Muri ino nkuru ya Dawidi rero, So in this David's stories, guhera ku murongo wa 22 guhera ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 30, from verses 20 to verses 30, iyi mirongo 10 ya mbere itwereka Dawidi aja kuraba bakuru we. these first 10 verses we see David going to see his brothers. Se wiwe aramubwira ngo bakuru bawe batonze ku rugamba, babiri muri bakuru we barabasirikare. And his father told David that the brothers went to the battle. Ubwo rero siga imikuku y'intama ugende ubagemurire ubashire ico kurya kuko bamaze igihe batonze urugamba. And he told him, therefore, leave your flock, leave your sheep, go and take the food to your brothers. Dawidi akagenda gushika aho batondeye urugamba. And then David went until the battlefield. Hanyuma muri ako kanya ngo ca kigatanya Goliyati And immediately the giant Goliath, kirahaguruka ngo gitangura kwiyamamura. he stood up and started saying blasphemous words. Atangura kuvuga ngo jewe ndi inzu y'amabuye. He started saying, I'm a very strong house. Nimba hari umuntu muri mwebwe abisirayeli nubwo mwiyemera ngo mufise Imana. And he started saying, if any of you guys in Israel can beat me, Nimba hari umuntu yompangara akaza ngo tugwane. if you say you have your God and if there is somebody that can come and battle with me, Akanyica Abafilisitiya twese tuzoca tubabera abacakara. and if that man of you kills me, we all Philistines will be just your slaves. Nimba atawuhari naho nimwemere nanje ndabagira abacakara mwese Abisirayeli. And if there's no a man to battle against me, then you guys in Israel will be slaves. Arababwira amajambo mabi y'ibitutsi kugeza n'aho atuka n'Imana yabo. He taught them some blasphemous words, so until he mocked their God. Dawidi nawe yumva abantu ngo bamubonye uwo Mufilisitiya bagize ubwoba barajugumira. When people saw this giant, the Philistine, people were so afraid of him. Abasirikare bose barikuma ku ruhande baravuga bati ekada. And all the army was so scared of the giant, they said, no, we can't battle against him. Bakuru ba Dawidi nabo nyene barabatipe bakoze gym. Even David's brothers were people who attended gym and they were so much fit. Kugezaho Samweli agiye gutoranya umwami,
to the point when Samuel went to choose a king. ababonye yavuga ati nta nkeka n'uyu mwami. When he saw David's brothers, he was so impressed and said, "This must be king." Akubitiye kuri Eliyabu akaraba six pack akaraba ibifua. When he saw Eliab, David's brother, and saw how fit he is, and saw the six-pack, everything was great, so impressive. Avuze ati uyu mutipe uyu niwe dukeneye nk'umwami muri Isirayeli. And Samuel said, "This must be a king. This is the kind of a king we need in Israel." Murumva abo batipe bari abatipe nyene batarabo gupfa gufyinisha. So these people were so much tough, so much stronger. Bari mu gisirikare ca Sawuli. And they were in part of Saul's army. Kandi mwibuke Sawuli niwe mwami wa mbere Isirayeli yagize. And remember, Saul was the first king that Israel ever had. Nk'umwami wa mbere rero, So as the first king, yategerezwa kuba yaracaguye abasirikare b'injyamunyu. he must have selected some good soldiers. Ariko raba Goliyati agize ahaguruke. So look at this story. When Goliath came up, baba tipe bose bakoze gym bose bariruka. so the supposed fit guys, the so-called fit guys, were so scared of Goliath. Goliyati yari gikoko. So Goliath was very monstrous. Tubona Dawidi rero agenda akabaza ati ibi ni biki? And then we see David going up asking, "What's happening here? Ibi ni biki? What's really going on here?" Baramubwira bati Goliyati ngaha araturembeje. And they told him, "Don't you know Goliath is just messing around with us? Uriya muntu amaze igihe adutuka. He's been mocking us. Atuka ubwoko bwacu atuka n'Imana yacu. He's been mocking our tribe and mocking our God as well. Uwo mwica. And whosoever that can kill him, umwami yomuha ingero zitagira uko zingana. The king will make the guy rich, we give him so much riches. Yomushingira n'umukobwa wiwe akaba umukwe w'umwami. He would even give him the daughter, his daughter." Ariko kandi si ivyo gusa, n'inzu ya se ngo yoyikura kw'ikori. And not only that, even his father's house will be free from paying tax. Dawidi nawe kuko yari yifisemwo akantu k'akanyarigabo nubwo yari umupeti. Of course, David was quite confident and bold even though he was young. Yarongeye aragenda mu wundi mugwi w'abantu. Uraza abantu baba bahagaze mu tugwi bavugana bati turapfuye. He went to the other team, team do really gossip about the incident, so he went to another team. Abantu bavutse mu ntambara murabizi, iyo bumvise urusasu ruvugiye ku gasozi kanaka. People were born during wartime, when there's a shooting on this side of the mountain. Usohotse gatoyi kw'ibarabara asanga utugwi tw'abantu bari kuvuga ruvugiye. And if you would go outside, you would ask them, "Ruvugiye, where's the shooting happening?" So Dawidi akava muri aka kagwi akagenda mu kandi kagwi. So David would ask from this side to another side. Uwo yicuriye muntu umwami yomukorera iki? And he would ask them, if someone kills this giant, what will the king do to this guy? Bakamubwira vya bindi nyene. And they would tell him the same as before. Akagenda no mu wundi mugwi. He would go to another team. Bakamubwira vya bindi nyene. And they would tell him the same thing. Kugeza aho bene wabo bamubona. And all his brothers saw him. Kandi rimwe na rimwe umwifato wa bene wabo ndawutahura. And of course, the attitude they showed David in this case. Urinze ubona umuhererezi wanyu aragira intama. If you can see your last born who is always after the flock. Kandi murabaza abahererezi bari abantu bakubagana. And you know how the last born are very much stubborn. Mwibereye ku rugamba mwifitiye stress. And all of you on the battlefield are stressing out. Uyatanguye kuzunguruka mu bantu uwo mwisha yogira ki uwo mwisha. And the last born is just moving around asking what will the king do to the person that kills the giant. Bene wabo bavuze bati ninde yakuzanye ngaha kwanza? And the brothers asked him, "Who brought you here? Why did you come up here?" Bwa butama wirirwa wiruka inyuma wabusigiye nde? I mean, who is taking care of the flock? Who's taking care of the sheep? Turabizi ko icyakuzanye ngaha ari amanyama yawe no kutumva. We know that you are coming here just to watch over what's happening here, and you are so stubborn. Washatse uze kuraba ingene dukubitwa ngaha nta kindi. You wanted just to come and see how we're gonna be beaten by this Philistine. Dawidi
bene wabo baramukarira cyane. So David's brothers were so harsh to him. Hano hari ikintu isi yadushingiyemwo mu burimbi tubona muri ino nkuru kugeza hano. So we see a world view in this story. Isi itwereka yuko kubera ko turi bato ntitwoshobora kugira ico dukoze natwe duterere muri societe. The world has shown us just because we are meaningless, we seem to be so not important in the community. We cannot contribute to the society. Isi igerageza kutwereka ko kubera uri muto nta mupasitori aba umwana ataramera n'ubwanwa. The world has shown us that because you are little, you cannot even be a pastor. A pastor must be somebody who is quite elderly, must be somebody who is old. Isi iratwereka ngo kubera uri umugore ngo ntiwovuga ahantu hari abagabo ngo mu nkokokazi ngo mu nkoko nyinshi ngo inkokokazi ntibika hari isake. The world has shown us that a woman cannot really speak out or speak her voice when men are gathering around. Ugasanga umugore nubwo yoba afise icyo aterera muri sosiyete aracinyijwe abaye umupfasoni afanye n'iryo soni ryiwe kandi yari afise icyo avuga. And sometimes when the woman has a really reason to say, and then she will not be heard, she will be suppressed, and she will end up not speaking a voice. Isi iragerageza kutwereka ko kubera ko turi impunzi ntitwoshobora kuba bizigirwa ku Mana. The world has shown us that because we are foreigners, we are asylum seekers, we cannot be faithful to God. Ntidushobora kubaha ibyagezwe by'Imana. We cannot obey God's laws. Ntidushobora kugaragaza urukundo rwacu dukunda Imana. We cannot show or prove the love we have to God. Kubera ikibazo twama tubona imbere yacu isi twereka ati raba abandi ngene babayeho ariko namwe raba ingene mubayeho. Because the world has given us an image of how people are living and we should imitate them. Ico dukwiye no gusenyura kino gihome. What we are supposed to do is to break through this world, this worldview. Nkuko Dawidi amajambo bene wabo bamubwiye yo kumusuzugura ngo kubera ari muto atigeze anayumviriza mu matwi. As David did, because of the words his brothers told him, he never give a hearken, he never give a listen to them. Ahubwo yararetse inkuru ishika ku mwami. He let the story go until go to the king. Umwami aramutumako. And the king invited him to come. Umwami amaze kumutumako, when the king invited him, tubona amubwira ngo wewe uracari muto. We see the king telling him, you are still young. Ntushobora kugwana. You cannot really fight against the Philistine or the giant. Uriya muntu ugomba ngo mugwane. The person you want to fight against. Uramuzi kweli? Are you aware? Do you know who he is? Uriya ni kigatanya kandi yakuza gwana. He is the giant. He is been fighting for ages. Kuva akiri mutoyi. When he was even young. Nta bwoko na bumwe budukikuje buratsinda Abafilistia. There's never been a nation that has fought against them and defeated him. Ariko wewe mwana wa Isayi kweli? But you, Jesse's son, how can you fight against these giants? Bakuru bawe bonyene bari mu gisirikare batanze imihoho. Even your brothers have decided to leave it, have given up. Maze Dawidi atangura kumubwira icari. And David started telling the king about himself, who he is. Aha niho haza point ya kabiri yitwa utwigoro twacu. This is the second point that says our efforts. Ku murongo wa guhera kuri 31 gushika kuri 40. From verses 31 to verses 40. Kenshi utwigoro twacu twebwe abakristo turagerageza gukora utwigoro kubera urukundo dukunda Imana. Sometimes we try our best, we try our efforts because of the love we have towards God. Kubera ko dushaka kugororokera Imana turishiriraho amalimite. Because we want to be holy to God, and then we give ourselves some limitations. Ariko rimwe na rimwe utwo twigoro twacu nubwo twoba twiza turaduhindukira umutwaro.
But sometimes even our efforts, even though they are good or positive, they become our burdens. kubera yuko bitubuza kwihorasha ngo dutere intambwe tugendera mu vy'Imana yatuvuze. Because in many cases, those efforts become a hindering block for us to move into the promises of God. Abaheburayo igice c'12 umwanditsi w'Abaheburayo arabivuga neza ngo nuko natwe ko dukikujwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gutya twiyambure ibituremera vyose n'icaha cama kitwizingirako. Hebrews 12, the author says it very well. Nuko natwe ko dukikujwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gutya So as we are surrounded by a big crowd of testimonies, twiyambure ibituremera vyose n'icaha cama kitwizingirako buri munsi. let us lay aside everything that's been Cama that's been kitwizingirako. clinging so closely to us. Ibituremera ntabwo ari icaha. The things that are so much clinging to us are not only sin, ahubwo ni ibintu tuba tubona ari ibintu vyiza. sometimes the things that are clinging to us are even those things that we see them as good. Ariko kandi ugasanga twabishizemwo inguvu nyinshi canke twabishizeko umutima wose biriko biradutevya mu rugendo rwacu. And sometimes we focus on these good things until we are forgetting of where we're supposed to be heading to. Akarorero iyo wasengewe n'umuntu yambaye igitambara. For example, if somebody that's been praying for you is the one that's wearing a veil, hanyuma mu kwambara igitambara ciwe akagusengera hanyuma ugakira. and in wearing of her veil, and then she prays for you and you get better, ukaca ugenda mu mutwe uvuga uti kugira ngo usengere umuntu akire bisaba kwambara igitambara. and you walk around and say, because if I need to pray for someone, I must wear a veil. Igihe wasengewe n'umuntu atambaye igitambara, And if you are prayed for somebody who doesn't wear a veil, ukaca ubona umengo uyu muntu si umukozi w'Imana. and then you say, this person is not a person of God or a man of God. Canke kubera ko twakuriye muri societe iyo hageze umwanya wo gusenga dusenga duhumirije. Or because we've grown in a society, when it is time to pray, we all close our eyes. Umunsi wagiye mw'ishengero basenga bakanuye, And then you happen to go to a church where people don't close their eyes. ukavuga ati iri si ishengero ry'Imana basenga bakanuye. And then you say, this is not a God's church because they don't close their eyes. Utu n'utuntu turi muri realite z'ibintu twakuze dukora, These are things in the reality we've grown seeing, ariko kandi siko kuri kw'Imana. but it is not the truth of God. Ntabwo biri biblique gusenga duhumirije, It is not biblical just to close our eyes when we pray, kandi ntabwo biri biblique gusenga dukanuye, and it is not even biblical to open our eyes when we pray. ahubwo gusenga ni communication tuyaga n'Imana. But prayer is our communication to God. Si ugukanura kandi si ugufunga amaso. It is not the opening of our eyes or the closing of our eyes. Niwagenda ahantu ukabona basenga bakanuye, reka kubigira intambamyi, reka kubigira intambara. So when you go to a place and you see people pray whilst their eyes are open, Niwagenda don't make it a big deal. niwagenda gusengera ahantu ugasanga umupastori ntiyambaye costume, reka kubigira intambara. When you go to a church and the pastor is not wearing a suit, don't make it a big deal. Mama wanje yaraduteye inkuru bageze muri Congo mu bahunze. My mother told me a story when they went to Congo, when they were fleeing to Congo. Bamaze kuvangana n'abakongomani bagiye mu mwanya w'amasengesho, babona umuntu avugishijwe w'umugore afise ibisuko ku mutwe. After being together with Congolese, and there's a woman that started prophesying with braids on her head. Mu Burundi bazi neza yuko umuntu afise ibisuko adashobora kuvugishwa. In Burundi, the concept is that anyone with braids on her head cannot prophesy. Aba rero bari mu cumba c'amasengesho aravugishijwe. And now they are in a prayer room. The woman with braids is started prophesying. Tangura kujyana inzara mu cumba c'amasengesho afise ibisuko. And all of the people in the room started murmuring among themselves, she has braids, she cannot prophesy. Ntavyo basomye muri Bibiliya.
And there's no way in the Bible where they read this, ariko babibona ko ariko kuri sikwiye kugirako. but they see this as a worldview, as a reality the world should have. Bihinduka ikibazo mu mwanya wo gusenga, And then it became a problem in the time to pray. aho kugira ngo bafokasinge no gusenga bumve ico Imana iri kubabwira iciye mu muntu afise ibisuku. Instead of focusing on prayer through the woman that's been prophesying. Isi itwereka ko tutagize gutya ngo duse na Goliyati tudashobora kumunesha. The world is telling us, or the worldview says that because Goliath looks like this, we need to look like Goliath to defeat Ivyo him. vyatumye Dawidi bamwambika imyambaro imeze nk'iya Goliyati. This made David to wear the armor that looked like Goliath's armor. Bamwambitse za mpuzu zikozwe mu vyuma abasirikare bambara kiriya gihe. They gave him some heavy armor that soldiers were wearing those times. Bamwambika n'inkofero y'icuma. And they gave him a metal helmet. Ashirako n'ibirato vya bindi vya gisirikare. And he had to wear military boots. Mwibuke uyu muntu n'umwana. Remember, he's still young. He cannot handle the weight of this armor. Kandi n'umwungere. And he is a sheep. He's not used to this. Nguyo rero agize ngo atambuke kugira ngo apime arabe. And when he started walking with this armor, biramunanira. He couldn't do it because they were so heavy on him. Ashatse kwigereranya, bashatse ko yambara ibisa n'ivyo Goliyati yambaye. They wanted him to wear as Goliaths. Kubera yuko isi twereka ngo utabaye nk'uku ibintu ntubishobora. Because the world has told us if you don't look like this, you cannot be or handle this or do this. Aho mw'isi tubayeho tugwana n'ikintu citwa comparaison. We are fighting. We're having a worldview where we fight against the comparison. We are suffering from comparing ourselves to others. Ikintu nyamukuru twigamwo hano. So the very important thing we learned from this story. Nuko inyuma yuko yambitswe iyi myambaro ya gisirikare Dawidi. Is that after wearing this armor. Agaruka akabwira umwami ati ibi bintu jewe ntavyo noshobora. He honestly told the king that I really can't manage to wear this cloth. Ndiko ndatambuka bikanga. I'm trying to walk, but in vain. Kandi ntavyo namenyereye. And I'm not really used to this kind of clothing. Igihe je nariko ndagwana n'intare. When I was fighting against the lion. Igihe ngwana n'idubu. When I was fighting against the bear. Mba mfise uniform ziwanje jewe nambara. I have my unique uniform that I always wear. Za zindi ngenda kuragiramwo. The ones that I use when I go to shepherd my flock. Izi nkoho mwampaye, izi mitrailleuses mwampaye. You gave me heavy weapons. Iyi lance rocket mwampaye irananiye. This rocket you gave me, I cannot really handle it. Ariko jewe ndafise mitrailleuse ya vrai y'imanati. But I have another kind of weapon. Ibi nivyo bintu nkoresha mu kugwana. These are my usual weapon that I use when I'm fighting against the animals. Kandi umwami w'ishamba nituvugana kabiri ntaramushira hasi. And I don't fight, I really don't struggle to kill the king of the jungle, which is a lion. Idubu ryose nituvugana kabiri mbashize hasi. I don't struggle to kill a bear, so it's easy for me. Tubona Dawidi akura amaso kukuri kw'isi. We see David removing himself from the reality of the world. Aho bavuga ngo ntiwoja kugwana utameze nk'uko umwasi wawe ameze. When they told him you should wear what your enemies is wearing so that you can defeat him. Aho isi ibona inguvu, imyambaro n'ibigwanisho. When the world is just seeing strength, power, army and armor. Dawidi we abona ubushobozi bw'Imana buri muri we. David on the other hand is seeing the power of God that is in him. Ikindi Dawidi akura amaso ku bunini bwa Goliyati. David takes off his eyes on Goliath's weight. I'm sure ko mu kumuraba yarangamiza gutya. I'm sure he would look up to see Goliath. Hanyuma akaraba n'ubunini bwiwe bukamutera n'ubwoba. And he would see how fit he is, and he would
he would get so much scared of him. ariko akura amaso ku kubandanya araba kino kibazo kiri imbere yiwe giteye ubwoba. But the thing is, he didn't fix his eyes on seeing the problem. He takes off his eyes on Goliath. Ahubwo akabona ko akwiye kwatura uhoraho yamutsindiye idubu n'intare. But instead, he had to proclaim the God that delivered him from the lion's mouth. Aravuga ati Imana yandokoye mu maboko y'idubu n'intare nishobora kureka kundokora mu maboko y'iyi géant. He proclaimed and said, the God that delivered me from the lion's mouth and the bear's mouth, he will still deliver me from Goliath's army. Hanyuma yambura vya bindi bimuremereye. And he took off all of his armor. Yambara wa mwambaro wiwe gakondo. And he wear his natural cloth. Atora ca kigwanisho ciwe gakondo. And he took his normal sling. Agenda no mu mugezi yinobagurira amabuye 5. And he only took some soft stone. Ayashira mu ndaha yiwe mwisakoshi imwe y'ubwungere. And he put them in his pouch. Hanyuma yitorera wa mugozi wiwe. And definitely he took his usual sling that he usually uses. Abungere kenshi baba bafise utuntu mwe n'utu. The shepherds usually have their unusual things they be with them. Kiretse ko benshi usanga bafise utuntu two kwiba imirima y'abandi. But the thing with shepherds, sometimes they would steal from different crops and then they take some things at their home. Hari iwacu nta mwungere agenda atagira ikibiriti. In our country, nta mwungere agenda atagira ikibiriti. In our country back home, every shepherd must have a light. So everywhere they are, they should light something and eat. Baciye rero ahantu heza ibigori muca muvyumva. Now, if they're working on the crops of maize, definitely they will take some maize and start burning them. Ariko Dawidi ibintu vyose yari afise vyari ivyo gukora igikorwa gisa n'igikorwa ca Kristo. But the thing with David, everything he had the thing to do with Christ. Kurinda intama kugira ngo ntihagire nimwe iva mu biganza vyiwe. To keep the flock so nothing can come and take out or pluck out anything in his hand. Dawidi avuga ngo nopfuma nemera guheba ubuzima bwanje hako intare itwara n'umwagazi. David says, I would rather see giving myself away or give my life away to see the bear, the lion taking the sheep. Aha niho tubonera na Kristo avuga ngo ndi umwungere mwiza nshobora guheba n'ubuzima bwanje kubw'intama zanje. David mirrors Jesus because we see Jesus himself saying, I'm a good shepherd who can give away his life for the sheep. Kwizere rero Yesu Kristo. So let us have faith, believe in Christ. Ntidukwiye kwizera inguvu zacu. We shouldn't believe in our power and our capacity. Ntidukwiye kwizera n'ivyumviro vyacu. We shouldn't even believe in our mind or mindset. Nitunakwiye no kwiyumvira ivyo abantu bagenda batubwira. We shouldn't even think of what people are thinking about us. Kuko abantu bavuga ibijanye n'ivyumviro vyabo. Because people talk about the things depending on how they view things. Nkunda kwiyumvira kuri kino kintu mu gihugu cacu. I sometimes think about this specific thing in our country. Mu muco wacu wa Kinyafrika. In our African culture. Ni gake umuntu iyo apfuye. It is very occasional when someone is dead. Ni gake umuntu iyo apfuye hataba umuntu kumbure amwagirizwa. Sometimes because of someone is dead, they will accuse of the person that there must be somebody that killed the person that is dead. Buri gihe cose nama ndavyiyumvira. I always think about this. Hari abantu nakuze bavuga bati aba banaka bararoga. When I grew up people telling me these people are witch doctors. Ariko naja kuraba nkaraba n'inyuma yuko bapfuye n'ubundi abantu babandanya bapfa. And then I would just pay close attention to their life and then I see they really don't. And if after they have died, the people kept dying. Nkibaza rero ikibazo none umuntu ntashobora kugwara ngo apfe. And then I would think, can't someone fall sick and die naturally? Umuntu ntashobora kugira accident ngo apfe. Can someone have an accident and die immediately? Buri rupfu ruba rufise umuntu agwagirizwa. So every death must be accused of someone in the society.
nuko dushira amaso kuri world view tubona twakuriyemo. It is because we have put our eyes, we fix our eyes on the world views. Ivyo bikunda gutuma niyo umuntu agwaye amaso yiwe yakura ku Mana akamaza akiyumvira ababanyi n'abandi. That's why when someone is sick, he takes off his eyes from Jesus and started fixing his eyes on people. Ndagusaba iyo duhuye n'ibibazo muze duhanga amaso Kristo. I want to beg you, whenever we are faced with problems, with troubles, let us fix our eyes to Twature Jesus. Kristo kugira ngo adukize kandi ashobora kudukiza. Let us proclaim the healing that we can receive from Jesus, and he is able to heal us.